abagumyabanga tunenea Muzamberi kudusangayo abagumyabanga tunenea Kikamakana dudusangayo Imbonera kure tunenea Ukagenda zudusangayo abagumyabanga tunenea Sangayo abagumyabanga tunenea za Afrika za Oceania za Afrika otuvukayo abagumyabanga tunenea twebwe ni tumenwa banyamugambwe komera bagumyabanga komera inkingi zacu nisiyenugwa n'umuyaga nimukangwe n'utunwa turaye nimukangwe n'utudodo mukuvoma tuvoma amazi make mukuvoma tuvoma amazi make banyamugambe komera komera demokarasi komera witerambere ugukunda igihugu komera ubutungane demokarasi komera witerambere ugukunda igihugu komera Ugwaruka niyo nkingi y'igihugu. Ubushaka gusambura igihugu ahera kugwaruka. Karatsinda n'abasogokuru barayamaze bati izija guhona zihera mu ruhongore. Umuntu agwanya ugwaruka rw'i Burundi, umuntu agwanya imbonera kurazi neza ko arizo nyinshi mu Burundi, nta kindi abashaka atari gusambura Burundi. Nico gituma nagomba gukengurukira abatunganije urubanza kugira ngo imbonera kure iyo muva mukagera muze kwiginana. Uyu munsi no kwiginana kuko no munsi ugira kabiri kuva dutanguye iyo ntango nshasha. Kubona rero imbonera kure izo zitanguye kugira ikoraniro kuri uyu munsi tugiye kurongorwa n'Imana, tugiye mu gihugu rero ciza cyane. Avuga ko naco atagitangaza. Reka rero nkengurukire ababiteguye. Ugwaruka rero ni inkingi y'igihugu.
ndanezerewe cyane ku civugo cy'uyu munsi, ugwaruka tuvire hasi rimwe, duteze imbere igihugu cyacu, duteze imbere na Afrika. Nico gituma nagira mbanze gukengurukira ibihugu bigenzi vyaje kudufata mu mugongo. Ntangure nkengurukire igihugu cy'Ubushinwa cyaturungikiye ubutumwa bwiza cyane, kandi turazi n'igituma batashoboye gushika aha. Bariko barategura umuzo w'abagumyabanga bagira baje kwiga neza ingene igihugu gitera imbere, bariko barabidutegurira rero. Hanyuma rero baciye barungika bakizigenza babo abaserukira igihugu cy'Ubushinwa ngaha turi kumwe. Nagira ndabakengurukire cyane kuri ako kigoro, berekana cyane ko igihugu cy'Ubushinwa gishikira Burundi, gihora kidushikira muri vyinshi, kiradushigikira kigahagararira Burundi imbere y'amakungu, kikavuga kiti je ndashingira nawe Burundi, ndazi ko ari igihugu ciza cyane, ndazi ko ari igihugu c'amahoro, igihugu c'abakozi, abanyagihugu bakunda ibikorwa, bakunda iterambere ry'igihugu cyabo. Hanyuma kikaduhagararira kugira ngo ntihagire abaza gusambura Burundi. Nagira nsabe mu bakomera amashi. Aho rero sinababwiye yuko intumwa z'umugambwe w'Ubushinwa uri ku butegetsi, Parti Communiste Chinois, waheruka kuzi Burundi. Uraraba neza bagumye bangana imbonera kure, baravuga bati abantu dukwiye kubatera agacumu k'ubumwe mu iterambere. Nico gituma ndababwiye ko bariko baradutegurira kugenda kwiga ingene dushobora kubaka igihugu cyacu. Igindi gihugu noshimira, igihugu cya Tanzania. Igihugu cya Tanzania twikoreye amagorwa, naco kiba kiyikoreye. Tanzania ni ndugu yetu. Nakumbuka speech ya marehemu Mheshimiwa Mwalimu Julius Nyerere, wakati wengi walikuwa wanasema Warundi ni wakimbizi, yeye amesimama kasema musiseme ni wakimbizi, hawa ni wageni wa kazi, tuko tunafanya kazi pamoja. Na washukuru sana wa Tanzania. Tukirondera kwikukira, Rwagasore ni wataye guhagararira Burundi. Incungu yacu yakorana na Mwalimu Julius Nyerere. Mwalimu Julius Nyerere niwe yabaye umwigisha wa Rwagasore, hanyuma aramufasha Uburundi buraduga gushika kwikukira, naho Rwagasore wewe yaciye abizira. Murumva ko Tanzania yadufashije guhera kera. Abarundi bagiye muri Tanzania babagiye iwabo, mubakomera amashi menshi cyane. Muri Tanzania narigeze kuja i Dar es Salaam, ndamarayo iminsi itari mike. Naba ahantu hitwa Magomeni Mapipa, ndaraba imigenzo yabo, casanga mu Buyenzi ni Magomeni Mapipa ya pili. Wa Tanzania ndugu zetu, tunawaambia tuna mtaa unaitwa Buyenzi. Ukifika Buyenzi unaona uko Tanzania, na ukifika Magomeni, Murundi akifika Magomeni Mapipa anaona ako Buyenzi ya Burundi, kusema kwamba tuko wandugu. Aho hantu Murundi hashitse ucumenga yibereye mu Burundi, hashitse Magomeni, wo muri Magomeni n'abashitse Burundi, hashitse Buyenzi abashitsi wabo. Mbere no gushingiranira abageni, benshi barashingiranira abageni muri yo quartier. None ni muraberera abatanzania baje kudufata mu mugongo, batwemereye yuko n'ubu turi inshuti. Nsimbize nje ku gihugu kindi cha Kongo, DRC, RCD ni igihugu kivandimwe.
Kongo tuko mapacha, turamahasa. Iyi Kongo igize ingorane natwe tuba tuzigize. Nico gituma n'igihe twagira ingorane mu 2015 Kongo yagumye iri hafi yacu turemeshanya. Nico gituma n'abahize gutera Burundi bagaci Kongo batabishoboye, bashaka guci Kongo muga vyarabananiye kubera ari igihugu twese dukorera hamwe. Turabakengurukiye cyane rero kuko n'uyu munsi baje kudufasha. Hari igihugu kibegereye Congo Brazzaville, mwabonye Congo Brazzaville iri ngaha. Bajya rero n'abagenzi nabo nyene kuva kera, kuko twese turi hagufi na hagufi, kandi ubu twarakomeje n'ubucuti. Muzobibona ingene mu minsi za tuzogenderanira. Congo Brazza turabashimiye cyane ko mwaje kudushikira. Nous vous remercions beaucoup d'avoir participé à ce grand rassemblement de la jeunesse burundaise. Merci beaucoup. Ngira nsubire nshimire igihugu ca Chad. Jewe mfise amahirwe ivyo bihugu ndamaze kubitemberamwo. Chad ni igihugu kidukunda cyane. Umukuru w'igihugu ca Chad yarahagarariye Burundi muri bya bihugu by'ubumwe bwa Afrika igihe bagomba ngo bajya batugomorere kw'ingabo. Umukuru w'igihugu ca Chad yarahagaze aravuga ati ntibishoboka. Aho yarifadikanije n'umukuru w'igihugu ca Cameroon, bose barahagararira Uburundi. Turabakengurukiye cyane kubona uno munsi turi kumwe. Igihugu ca Sudan cyo muramaze kubona umukuru w'igihugu ca Sudan yarishikiye ngaha, araza mbere aratanguza n'ishure rikomeye rya kaminuza hajya mu Bwiza, murarizi. Ni umukuru w'igihugu adukunda cyane kandi akunda Burundi. Turabashimira cyane abo muri Sudan. Turazi neza ko na Sudani y'Epfo yogera kuri ako kantu twafatanye guhera kera, n'ubu ntituzotandukana. Turabashimiye nabo ko baje bazananye nk'amahasa bakaza kudushigikira. Igihugu ca Turikiya naco ni igihugu cyamaze kunga imigenderanire n'u Burundi. Dufiseyo abanyeshuri benshi bigayo, no ngaha nabonye baje mu kiruhuko. Dufise abacuruza b'i Burundi, abagwizatunga basigaye bakorana n'abagwizatunga ba Turikiya. Naco murumva ko ari igihugu kidufata mu mugongo kandi tuzoshimira. Turakengurukira rero abaje kwifatanya natwe. Turabakengurukira kandi turabijeje ko natwe tuzokama tubashikira. Muze nimwasubira inyuma muraturamukiriza abagenzi bacu, babanywanyi banyu, baba n'abategetsi banyu. Mubabwire yuko tubakunda kandi tuzoza kubaramutsa natwe. Mpejeje rero gushimira abaje kudufata mu mugongo ko turi kuri ca gicaniro. Rero nagira tugire ico tuvuga ku civugo cy'uyu munsi yo kugwaruka duhagurukira rimwe, duteze imbere igihugu cyacu, duteze imbere na Afrika. Igihugu cy'u Burundi ko nagize Imana nkasanga n'ibisi by'inkona byaje ngaha bitari bizi byinshi, bitarabona byinshi mu Burundi. Reka tubaze dusubire inyuma kugira ntihagire uzosubira kwa njanja. Mbonera kure tuvukana, mumenye Uburundi ko ari igihugu Imana yitoreye. Ntimuze mutangare mubonye Shetani twinjiramwo ikatangwa kuducamo imice kugira ngo tunaribwe kubaka igihugu cyacu. Shetani ironderana n'umuntu mwiza.
shetani ironderana n'igitangaza. Nico gituma rero aha mu Burundi igihugu Imana yitoreye shetani itoreka gikorera. Iyo tuba twaraba shetani twese ntitwona bibonye. None tugira Imana ko ubu baramaze gukanura turabona ikiruta ikindi. Imana niyo twaha ikibanza cyane. Uburundi ni igihugu koko wewe ukiravye uco vyibonera. Ni igihugu gisa n'umutima. Ni murabe ishusho y'Uburundi, murabe aho gihagaze muri Afrika. Muza gusanga ari igihugu gifise ishusho y'umutima. Iyo shusho y'umutima iri mu kibanza nyene kibereye umutima. Ni murabe aho Burundi buri uravye Afrika, ucuraba ishusho y'Uburundi, ucuraba ingene kangana, muce mwiyumvira umutima ku muntu. Umutima n'akantu gatoyi ku muntu. N'Uburundi n'agahugu gatoyi kuri Afrika. Mugako gahugu kakaba ariko gaca kavomera Afrika yose. Abenshi babona Uburundi nk'igitangaza. Sinogena ntabibabwiye je narose ubushingira intahe ashingira intahe Uburundi. Mu Misiri hariho biblioteke mpuzamakungu, ububiko bw'ibitabo ngira ngo vyo kwisi yose. Bambwiye yuko haciye imyaka 6,000 byari vyanditse ku rupapuro rwitwa papyrus. Aho bavuze bati muzotora kure cyane muri Afrika y'Epfo isoko rya Nile. Murumva haheze imyaka 6,000. Uwo yabimbwiye haheze imyaka 2 abimbari. Ati nimwatora kumbizi ya Nile, aho hantu uzohabona azoba ahejeje kumenya akabanga k'ubuzima. Ati uzohabona azoba arose impano mu buzima bwiwe. Hanyuma rero yashingiye intahe yari yaje arahibonera. Acambwira ko yabonye Uburundi ivyo yababivuze ko acavuga ati najeje kubona ikintu. Ati mu Burundi nasanzanywe itabi ari bakeyi cyane. Ati ako nakabanga ko kubuzima. Ati mu Burundi nabonye abantu bose bazindukira muri sport. Ati sport nayo namagara nakandi kabanga kubuzima. Ati byo mbonye Burundi rero nibitangaza. Ati twebwe iyo Burundi we butabaho ntituba turya hariya mu Misiri, kuko amazi avomera mu Misiri ava i Burundi. Hajya mwumva amabahari, muze umenye neza ko amabahari ari mu munyu. Ntushobora kuyavomeza ibiterwa ngo bimere. Kugira ngo uronke amazi yo kuvomera ukoresha amashini menshi cyane akura mu uwo muntu. No kuvuga Burundi rero ni twebwe duca turungika ayo mazi. Mwumvise umutima wa Afrika uca wongera ukavomera mu bihugu by'ubugaragwa. Mwumvise ko ari umutima. Kandi Burundi nibwo bujana amazi ya Tanganyika mu mibahari ya Atlantique. Amazi ava muri Tanganyika agafata uruzi rwitwa Rukuga ruca muri Kongo rukagenda gushika mu ruzi rwitwa Kongo rugaca rubandanya no mu ibahari ya Atlantique. Mwumvise ko duhaye amazi abanyamerika. None mwumva isi yose tutagabura amazi. None ico gihugu mwumva atari gitangaza. Tumaze gutohoza neza dusanga Uburundi ivyatsi biri mu bindi bihugu birabi Burundi, mugabo hariho ivyatsi biri Burundi bitaba mu bihugu bimwe bimwe byo kwisi. None kuki ivyo bihugu byo vy'ivyatsi vyavyo biri Burundi? Aho nta kintu mwaca mwumva. Ikindi kintu nagira ndabwire rero ko Burundi bwahezagiwe, mumenye yuko n'umwana w'Imana anyoye ku mazi y'u Burundi. Abenshi bazi yuko yavukiye mu gisagara ca Bethlehem hariya muri Israel. Mugabo mwibuke ko yaciye ahungira muri Afrika, mu Misiri, acanywa no ku mazi y'u Burundi. Mwumva amazi y'u Burundi adahezagiye kayemwe, kuko yanyoye kuri Nile. Nile nagwo rukaba amamuko ari Burundi. Murumva rero yuko
turafise ico twishimira twebwe hano i Burundi. Uburundi rero bumaze kuba igihugu ciza shetani yaciye butera iducamwo imice. Ubu rero CNDD-FDD twariyemeje ko tugira tugarukana Uburundi nk'uko Imana yari yategekanije ko buzoba. Ni bande ari Burundi bw'ejo? Ni mwebwe rwarukare. Ni mwebwe muhamagariwe kubaka Uburundi. Kuva uno munsi nagira ndabwira ikintu kimwe. Dufise Imana, twagira Uburundi. None kire tubuze n'igiki? Haco tubuze. Nagira ndababwire mwebwe mbonera kure. Ni mwebwe Burundi bw'ejo. Ni mwebwe buca mu buteza imbere. Haguruka kuva uno munsi. Abaza barabavuga n'abashaka kubasamaza. Haguruka ubimbonera kure tuzoyibonera ku gikorwa. Muje imbere y'Imana uzobatuka Imana izomubabonera. Uko niko kwemera kwanje we ntimuvyemere komera amashi Imana rero. Kuva uno munsi uzobatyoza muramubwira muti urahirwa ubusenga iyo senga, kuko niyo abasenga Rusiferi tuzomunesha, niyo abasenga iyo dusenga ntirenganye izoduhagararira. Ntagire rero usubira kugira ubwoba. Bariko batyoza kugira baca inkokora, kandi nagira ndabamenyesha bajya batyoza ivyo bavuga si ivy'abarundi, baba bariko bavuga ivya shetani. Tubafashe rero, iyo mugenzi wawe yahuvye akaja kwa shetani, ico ufise Imana umukura muri iyo shetani. Ubu rero imbonera kure ndabahaye mission yo guhanura abantu bose bamaze kwizizigwa na shetani bakaja mu bibi gusa. Atakindi baza atari gutukana, atakindi baza atari ubunebwe. Kugira rero ivyo bikunde muze mubereke ku karorero mwe muzotanga. Ibikorwa vyinshi amajambo make. Nyaricubahiro umukuru w'igihugu cacu yatubereye akarorero, aratubwira ati dukora dusenga, dusenga dukora. Twavuze ngo tuje kwiyemeza. Ubu rero ntavyo kwiyemeza bibaho, duhagaze ku mugabo uwiyemera asa ntagenda arihayagiza. Mu Gifaransa baravuga bati un tigre ne proclame jamais sa tigritude. Mwe murazi ko muhagaze ku mugabo, murazi yuko ata muntu n'umwe yobanesha. Kirazira rero ko muca mwitwara nk'uko umenga muri abashetani. Abashetani no baba mu maganya babazi ko banesheje. Ntimwiganyire. Ubu no munsi mbonera kure duhindura ingendo basange twebwe twagujije na gatari ivyo twahora dukora. Ndazi ko muri abakozi, ndazi ivyo mukora, ndazi yuko muvyukira ku murimo. Uno munsi rero tugwize gatanu ko twemeye turavuga tutubu tujya dukora ivyiza gushika isi yose izoza kudutangarira. Nibaza yuko ari kubera iki babatoza barabaravye basanga mwebwe mugira mwubaka isi, mugira mwubake Afrika. Mwavyumvise ko agira bafatire bakarorero. Tubigishe Afrika yose imenye yuko atawukubakira igihugu cyawe atari uciyubakira. Twebwe tuze terurangira ngo mubatanze akarorero. Nico ituma ndabatumye ntimuze murabe ngo ujya ari muri ujya mugambwe ngo ni umwasi, kuko no mu ijambo ry'Imana riravuga riti uwo utakugwanya muba muri kumwe. Ntimuze mutinya bari mu yandi madini ngo ntimusangiye amadini. Utakugwanya muba muri kumwe, uri mu Mana wese muri kumwe. Hanyuma uwiziziwe na Satani nawe dufise umuhamagaro wo kumukiza, tumukure muri shetani tumushire ku murongo w'Imana, hanyuma twubake igihugu cyacu. Murabizi ijambo ry'Imana riravuga riti udakoze no kurya ntuye. Ndasavye imbonera kure mu bakarorero ntitujye ivyo tutabiri yakuya. Umwe wese yumve ko iriwe yicaye naca yiha igihano cy'uko uwo munsi adafungura. Muravyemeye? Yego. Muravyemeye? Yuko wiri udakoze uca wemera ukarara ubusa ukihana.
ndababwire nta muntu n'umwe yagiye kubikorwa arigira ari marima. No mu Kirundi twaciye umugani ngo nta uri marima aho yarimwe. Naho haziki wakoze Imana ntibura bikeyiguha. Murazokwirwa murakora umunsi umwe hama muhindukira ageze ku mugoroba ko mutaha murabaho mwarimwe. Muze muce muyibaza ikibazo muti nonanzo hasoro mu munsi umwe. Ico kibazo ni mwacibaza muzoca muvuga muti kuvuza nzosubira gusiba. Kuko umunsi wasivye gukora niwo munsi uzoca usonza. Ndazi yuko maze iminsi ndabaha impanuro kandi ndazi ko benshi bazigendeye na cane cane nabonye ko abanyagitega bariko barazigendera. Tugwiza na gatanu rero kurujya murindi twari dufise kuko ubu twaraye turose izindi nguvu nshasha. Uyu munsi nutubere rero intambwe nshasha. Hariho mbere n'abagiye baranyongorera bavuga bati uyu munsi tugira umunsi w'imbonerakure kugira uko umwaka utashe tuze twame tuwibuka kuko n'umunsi ugira kabiri kuva dutanguye intambwe ya mbere yo kuja kubaka Uburundi. Umwe wese azamenye yuko itariki 19 itariki 19 z'ukwezi k'umunani azamenye ko akwiye kugira anniversaire kuko ejo twagize isezerano rishasha kandi ritazohinduka mu mugambwe CNDD-FDD. Duce turaba tuti mbega tumaze gukora iki mu kubaka igihugu cyacu. Umwe wese azaca araba ico yubatsiwe kuva uno munsi aha turi ngaha nagira ndababwira umwe wese mu mutwe nace yumvira ikintu azoca atagura gukora guhera ku wa mbere. Aca yumvira akantu gatoyi azoherako gatoyi hanyuma azaca kandika ko akataguye gukora uwo munsi. Umwaka wese ageze itariki 19 z'ukundi mwaka azace araba ati mbega ngejeje ko nari nahereye aha. Ndabibasavye inama zanyu zijya zose mukora ku nama shingiro mubaze kwazanye ikibazo muti mbega turiko dukora iki mu kubaka Uburundi bwacu. Hajya rero bama bariko barabidogera no gupfuha kubera muriko mukora ivy'Imana ikunda. Umuntu agupfuhiye rero ntabari umwazi tumwigisha uti basikora nawe nkibi nkora. Ico gituma ndabahamagariye kwengengana mwese abari mu mugambwe CNDD-FDD n'abatarimwo mubengenge mubasubize neza ku murongo Imana ikunda. Ndashima cyane imibano iri hagati y'imigambwe muri iyi minsi. Ngira nkengurukire cyane umukuru w'ugwaruka rw'abajerere yaje kwifatanya natwe ngaha Igitega. Mbere nagira ave hasi abaramutse mu mukomera amashi. Abatamubona nguri yahagaze hariya muri tribune ari mu mugambwe y'Iprona muramubona arabiyeretse mwese. Mugani murabe ingene yaje kwifatanya n'ugwaruka rwa CNDD-FDD. Ibi bibereka intambwe nshasha Burundi bugiyemo. Ubu ntimusubire kuzoza kumurarabana ivy'amoko. Ubu harageze ko turabana tuvuga tuti tuje mu Mana, tuje mu bikorwa Imana ikunda, twubaka igihugu cyacu gushika aho rizobishuka. Nagira ndababwire mugakurikiza iyo mpanuro mu myaka itarenga 5 Uburundi buzoba bwabaye nk'iparadiso. Hatuzoba dufise amahoro kuko twe tuzoba twarayirondereye. Kuko amahoro ahera kuri twebwe nyene. Ntihagire uzobahenda ngo agomba kuzana amahoro mu Burundi. Abarundi nibo bizana amahoro mu Burundi kandi twarahiduhamagaye Imana amahoro agiye kuboneka mu Burundi. Nimukomera amashi Imana. Hari habaza barihinguza avuga ngo mu Burundi nta mahoro ahari. Nanje muranja ndabaza nti mbwira yo ushaka asagute ngo ndabe ko ntayafise. Nta numwe aranyishura. Hari uwo bazi amahoro yandi atarayadufise gayewe. Mugura ashaka kubona umuntu azakatwagiriza ko utagira amahoro. Kujya ari umuntu azakwagiriza ngo we ntuteye imbere. Mbe burya niwe agukunda kurusha uko yikunda. Iyo abe yabona ko udateye imbere yavuga ngo twicare hamwe ndakwereka akabanga k'inyeri utera imbere. Mugabo azavuga ngo ni wicare zokuzanira imfashanyo. Nagira ndabwire ko zijya mfashanyo ziroze. Ndakunda cyane igihugu cy'Ubushinwa. Gifise civugo kiti
hako umuntu umuhifi womwigisha kuyiroba. Muga muzobona abandi bavuga ngo nimwicare ngo mufise ingorane icara tuzobazanira imfashanyo, ngo nimwemera abagabo barongorane n'abagabo ngo tuzoca tubazanira imfashanyo. Muze muvyiyamirize aho muzovyumva vyose, n'abashaka ngo gutera inyuma ngo badusamaza. Twebwe nitwakura amaboko mu mpuzu Imana izoduhezagira, tuzorima vyimbuke dutere imere, kandi ico gihe ntawe uzosubira no kwiba uwundi kuko twese tuzoba tubifise. Muga nitwaye dushaka kugira abasuma benshi tuzoba ibinebwe twese. Kwaruka rero ndabasabe uno munsi, nababwiye n'umunsi dutanguye umurongo w'iterambere. Ni mwebwe Burundi bw'ejo. Numvise kare mwavuze ngo ndi sogokuru, nico cyo nabanje kubacira umugani. Muwaze mumenye Burundi buhari. Ubu rero tubacungiye. Ndabwire Gwaruka rero, twebwe abatama tubacungiye. Mu minsi eza mwavuga ngo mucungiye kuri twebwe. Ubu rero birahindukiye, tubacungiye. Tuje imbere kuko nimwe mukibishoboye kwiruka. Niwe mugishoboye kuvyuka kare. Hanyuma natwe tubacungireko, muze muvuge muti papa sogoko ngo hano nkwereke ico maze. Ico mumaze so uvuga ngo shirira gusa, no kutwereka muti ngiki ico maze je ndakweretse. Hariho igihe duhora twicara nuko umutama wa Garata ari ngaho niwe twakunda kubaza turi ku rugamba, tutere umutama tubwire kubera iki mwaturindiriye ko akaba ari twe tuzagwana urugamba. Iyo mwe urwana kari twari gushika mu gihugu ciza cyane, ngo kari karasurinda. Iyo baja ku rugamba bajya batama, twe twashikira mu gihugu ciza cyane. None rero tuhari hakwiruka, reka rero twebwe duce tubikora. Ubu rero twebwe twagize umushingi. Ubu rero mwagwaruka bisi vy'inkona. Ubu dukeneye kubona tudazosubira kuja gusoma ubwenge hanze, dufise abarundi bavyikorera. Dukeneye kubona de découverte zizoba. Uburundi ni igihugu gitunze cyane. Iyumvira abasogokuru baraturusha ubwenge. Uko ndababwira, ntibacura amasuka n'ingangura n'imihoro. Bakuru ubutare hehe, bamenye gute ko ubutare bubaho. Muguno munsi dufise aba engineer bize za geology, bize ubu butare bwacu bwose buri mu Burundi. Ko narabona ugira ati jewe ntarondeye icuma c'abazungu njyana ikorereje umuhoro naje nereka ikiye. Ninde turabona? Ubu rero dukeneye abana baja kwiga kugira ngo bashakashake batore. Dukeneye kwibonera umwana ariko arakora imashini wenyene ngayikoreye tuyibone. Dukeneye kubona umwe ariko aratambuka avuga ati aha hantu harimo ikintu muri iri vumbonye. None basogokuru bamenye gute kumuvuba ari wo wonyene bokoresha kugira ngo bacure. Bari bagiye kuvyiga mu gihugu cyahe c'abazungu. Baramenye yuko ucanye umucanwa icuma gishonga, babimenye gute. Mugatwebwe dushaka gukoresha ibyo twize by'abandi, ibyo twasomye mu bitabo. Mu bitabo haratwugurura, hanyuma twugurutse tugaheza tugaca dukora rero ubwenge bwacu tukabukoresha. Umuengineer agenda kwiga, akiga ivy'ubwubatsi. Bamubwira bati tugira twubaka inzu y'amanivijana, agatangwa kuja kurondera isirabisi yiri. Akatangwa kuja gutagiye mu Bushinwa kuvyigayo ngo ntibikunda. Mugabo hajya mu bitabo wari waravyize byose uraronka ubumenyi. Haba hageze ko burya ubumenyi warose ubushira mu bwenge. Hama mu bwenge hagaca hava ibyawe rero. Ntivyumvikane ngene twiga ubumenyi tugabishobora gose. Mugabo hageze ko tubushira mu bwenge kugira bisoka ari vyacu bigaca bitunanira. Ubu rero nagira ndabwire ko abazungu bamaze kumenya ubundi bwenge bazaraduhenda. Ubugendo n'umudoktere mwiza cyane ukaja kwiga i Buraya. Babonye uri inshabwenge bagaca kubwira ngo igumira hatu zo guhemba meshi. Hanyuma rero natwe bwa bwenge buke tugaca twigumira ngo turosara amahera meshi. Ndababwire ntaho uzofutungiye utagira igihugu. Itunga rya mbere ribaho n'igihugu. Utagira igihugu shakuronya amahera ngana iki ntaca azokumarira kuko umusaza azobwira bati ta none uzotekera iki. Ntawe murabona barungika ka masaha 28. Mu masaha 28 wo utekeye iki. Icambere itunga rya mbere ridashumbushwa n'igihugu.
hariho rero babwenge buke. Murazi gituma bajya bazungu none bacasha mamuhemba amahera menshi. Ubwa mbere babonye ko barusha ubwenge. Ubwa kabiri nta mutahe yasize muri uwo munyeshuri. Uwo munyeshuri kuva avuka yontejwe na nyina wiwe, arima mu gihugu akagira ivyo kurya by'igihugu, bamutangira minervare, leta irariha amahera, araduga gushika hashika haja kwiga i Buraya, leta irariha buruse. None uwo muzungu ashatse ntiyo guhemba kugwiza inshuro 10 kuvyo leta yoguhemvye, yashize mu mutahe uhe muri wewe. Natari ugaca ibigugu ugaca tuba igihugu cacu ngo tugiye guhamira amarongo. Nagira nabwire gwaruka, mugiye hanze mugiye gusuma ubwenge, mugiye gusuma, usuma nawe aratahana, udatahanye nawe yagiye gusuma. Gwaruka ndababwiye nshimitse, ndabasavye tutangure kurondera ubwenge, burya bumenye tubushire mu bwenge bwacu, hanyuma twubake igihugu cacu. Nitwamara kumenya tukubaka igihugu cacu, tuzovotorera rero n'abagenzi bacu, niho Afrika tuzoba tuyubatse. Tuve mu bujuju harimwo imbonerakure z'abagwizatunga, sivyo? Mbega ni kubera iki mutovugana nk'ubu tugashorera muri Kongo nayo igashorera iwacu, tugashorera muri Tanzania igashorera iwacu? Mugabo umuzungu azoguhenda warimye ipamu ukarishora akugurira makeyi, akagarukana impuzu yamaze guhingura ugatwigura menshi. Ndabaha akarorero katari kure. Ikawa yacu turima ni ikawa ya mbere ya Kanovera, yacitse umwambiro w'izindi kawa zo kw'isi. Mugabo iyo kawa turayishora bakayitugurira amagi, muri sanzu umwambiro ni wari ukwiye kugwa menshi. Bagenda bagaca bakonona bakagokoramwo akawa kataryoshe cyane, bagaca bagarukana tukakagura menshi. Wewe washoye ikiroro ukazosanga bakuzaniye ako kawa bahinguye, ikiroro washoye ahubwo bongereza ko amahera kugira uronke akunywa indwi imwe. Nimwe yumvire na kubera ko twihingurira ako kawa twashora mu bihugu bigenzi. Harageze ko dukanura, harageze ko kikanura. Nico nagira mbere menyesha abene wacu baje kuturamutsa. Harageze ko Afrika dukanura, iterambere turikura muri Afrika. Icatumye abakoloni baza muri Afrika nuko Afrika ari itunze. Muga baraduhindura batugira abakene bazokwama ariko barabasaba. Reka rero tureke gusaba. Ubwenge turabufise, ubuntu turabufise. Ntibishobora kumvikana yuko dushobora kubona yuko umuntu Imana yaremye uko yaturemye ari we wenyine azodutunga. Nidutungane twebwe nyene mu Burundi, twitunganirize ivyacu. Mbere nagira rero ndababwire, ejo nateye akama bahunze bose, ntibahunguye, nibaze tuvyimarire kuko ni vyacu. Iryo ni shetani yari yabateye, ko rero twamaze kumenya ko ari shetani, sibo Barundi. Nibaze twiyicarire tuvyitunganirize, kuko ubu twese dushaka gusenyera ku mugozi wo mu gihugu cyacu. Nivyo umuntu yakoze ikibi aragira ubwoba. None hari umwana yacume mu muryango umuvyeyi atamuhana, none abakwasa ubwo burya bokumva ko Burundi ari umuvyeyi, bakigenga ubuntu bakaza bagashika ngaha batereka no bijya umuvyeyi anyagira, burya bibaza ko umuvyeyi yoca bica. Hari habo mpora numva bavuga ngo je mu Burundi banyemereye uko batonyica, ngo je ndemeye kuza ngo bancire urubanza. Ndababwiye nibaze nta uzobica, n'abana b'u Burundi. Ndabasavye mwebwe uwo bafise inshuti wese amubwira ati tahuka uze tuvyimarire kuko ni vyacu twasanze ari shetani yatwinjiyemwo, ngo tuvyimarire mu muryango wacu. Bijya bibi bakoze baje tukicara ngahi Burundi wacu twovyimarira. Mugabo uza wumva ngo hazoza umuhuza ngo bafashe kubimara. Ndababwire umwe wese arafise inyungu ziwe. Ninde afise inyungu z'u Burundi kurusha abarundi nyene? Umuhuza tuzazodutunganiriza ivyacu, ni twebwe nyene abarundi tuzokwitunganiriza ivyacu. Nikimenyamenya muze mwumvirize, bavuga ngo guhuza, ngo biganiro bihuza abarundi. Mugabo hagera mu ngiro ku biganiro bihuza leta n'abarundi. Mbega hari leta n'abarundi? Mu biganiro bihuza leta nande?
twebwe tuzi ibiganiro bihuza abarundi atari mwavuyemo tuzokwa batuganira kugira ngo twigire inama y'ingene Uburundi butera imbere tuzoganira imyaka yose hagize n'agahara tuzokwicara hamwe twiganire mugabo n'abarundi tuganire twiganirira turi abarundi none ivyo baca bahindukiza ngo ibiganiro vya leta na hariho leta n'abarundi biratangaje cane nagira ndabwiye ko kuva ibiganiro bitangura nta na rimwe barahamagara imigambwe yose ngo yicare hamwe mugatwe bw'imigambwe turihamagaranira tukiyicarira hamwe tukitunganiriza none abo bahuza batemera kuhuza imigambwe yose atanu muvuyemo ni bande nagira jewe ndabivuge ndabisubire kuvyerekeye ibiganiro twebwe abarundi twaraganiriye ivyari biduhanze twarabihejeje Uburundi buratekanye buri mu mahoro ubu ico tuganira ni giki ni ico bita mu Congereza how to move forward dutera iyindi ntambwe gute tusonge mbele vipi hayo ndiyo majadiliano ya Warundi tusonge vipi tuendeshe nchi vipi tunataka maendeleo ivyo nivyo bita ibiganiro vy'abarundi ducuri ku mutwe hamwe tukiga ingene duteza imbere igihugu cacu mugabandi uza wumva nimuje hamwe murabinyere mu kumvikana mukagira intwaro mfata kibanza nimwe biharage biro bingahe intwaro mfata kibanza irimwo ibitaro bingahe ko ntarabona avuga ngo twicare hamwe twumvikane ingene turose abagwayi benshi tworonka n'abaganga benshi babize ubuhinga bunyuranye kugira ngo urwaye wese bamuvure ntitwize twirigwe turaje i Kenya canke i Burayi ko batavuga ngo twicare hamwe twigivye bashaka ko twicara hamwe mu biduteza inyuma ngo kirazira ko atwara ngo kubera murabona ubona iki abene gihugu nibo babona umuntu akwiye kubaza imbere akabarongora si umunyamahanga mugabo bashaka hadatwaye naka ntitwemera ivyo nibi ndababwiye imbone yakwe tuba tutishirira mukanure mubone ntihagire n'umwe azosubira kubacanishamwe n'abarundi bene wacu mukazobona n'ushaka guhuba mumwegere mubwire muti sha wowe ivyo girujemwo n'ibiki kuko amashetani n'ubu arayiho mu Burundi karatsinda iminsi yose hari Imana shetani niho hambere igirira ingufu nyinshi cyane effort principal du Satan se concentre là où se trouve Dieu iminsi yose shetani ntizoja kurondera hari amashetani n'abantu b'Imana rero uteza natwe kugira ingufu kugira hari shetani tuyikureho nico gituma uwo muzobona wese bateyemo ivyiyumviro bibi vya shetani ivyiyumviro vy'ubugizi bwa nabi vyo gusambura igihugu c'u Burundi muramwega mubwire muti mutamu mwene wacu iyi nzira uri kuracamwo ntishika niba muhanura ubwa mbere akanga uramurega kuwundi mugenzi niyananirana tuzamushyira mu rukinja mugabo muze mwe mwamuhanura kuva uno munsi rero imbonera kure ndababwiye mutangure guhanura abarundi kandi nagira ndababwiye mwebwe mwarakize imbonera kure mwarakize mugari abatarakira mujejwe kubavura uwihaya wa mbere aza yihaya avuga ati jewe hariho umuntu yari yariziziwe n'ubwicanyi n'amacakubiri n'ubugizi bwa nabi ubu namuhanuye yaragarutse ari ku murongo ubu turi kumwe twubaka igihugu cy'u Burundi aho niwe uzobura imbonera kure y'ukuri kuko uza wabonye aho shetani ikorera nawe ucuhinjira uhakorere ushikaho Imana ihinjira hanyuma duce twigira mu bikorwa by'iterambere rero nagira ndabwire mwebwe Burundi bweje nimwe ducungiye mugene mugatwaye imbonera kure nimwe ducungiye abagumya banga bose n'akenyera ugamba babahumure atari imbonera kure abo kantu tugere tukavuze bakumve ko twese ariko twavuze imbonera kure nimwe ducungiye imbonera kure navuze abakuze abarenganye imbonera kure nimwe ducungiye nimuze muravuga ngo niyicarire ngo papa yagiye ngo ku kazi bazogira gute nagira nabwire kubera ubu twese dutegereza gukora tugira dufata iyindi ngingo umwana yigize ikigaba uvuga uti nta kibazo ko wase kwiga amashure ngo ndaguha akazi mukwiranye mugabo kirazira kuza kurya ivyagusa twabivuganye
hanyuma ikindi naco hariho shetani yame bizizira mwebwe imbonerakure na cyane cyane imbonerakure mwebwe mwiza. Shetani bizizira babwira ngo yicarire mwana uzoronka akazi ngo bazoguha muri Somaili muwe boss mwize kugira ngo murema akazi ntimwize kugira ngo muje gusaba akazi. Uraza abantu babuzi bakwejo kwiga aribo bari barindire ko ari mwebwe muzoza kubateza imbere none mugaca mugenda mwese mukidogera hamwe ngo muragowe mwari mushoboye kuronka ikindi kintu mutezamwe imbere abanyagihugu. Ubu rero nimwigira inama umuntu wese aziko yize amashuri agira akantu nagatoya hakazi abantu babiri gutyo ntihazoyerekanye ko yize. Ibi ndabibasavye kuko hariho abantu aheza amashure agaca barugura akasaja kwa muvyara w'ibujumbura akicaraho ngo ndindiriye kuzoronka akazi. Narahejeje amashuri ndindiriye kuzoronka akazi. Muvyara ugasanga mbere ni n'umucuruza kandi sindumva uwo baciye batwega ngo jere niza atandatu ngo none nije gutuze kweri aribo bari kuntuba. Haji iwanyu niho ubutunzi buri kirazira kwanka iwanyu. Aha hari ubutunzi bwinshi cyane muri abageologi. Aha mwamaze kubona ahantu hari amabuye y'agaciro mugaca mutangura kuyazukurura tukayashora. Abandi nabubatsi aha tuba tumaze gutangura kubaka mu byo kuziganya. Nshatse uvuga iki? Aho kubaka turandagata hasi tukubaka tuduga hejuru. Abavukana bakavuga bati tugiye twubaka inzu imwe tuvukana turi batanu umwazo wa muri nivo ya mbere undi mu ya kabiri undi mu ya gatatu. Mugubuza kubwira umuvyeyi ngo duha amaparisere mpagwanje undi muhegwe undi muhegwiwe harageze ko duhinduka. Ubu rero ni igihe kihinduka, ni igihe twese tugiye kuja ku murongo, ni igihe atari cyo gusega, ni igihe cyo kunguruzanya twese dufashanye. Uri nyuma tumwunguruza mukuru aje kuri mutoyi amuduze gushika udutera imbere. Uno munsi rero niyo ntambwe shasha nagomba kubamenyesha. Ndazi yuko hariho abatakure muga Imana iri kumwe natwe. Nimutahe muriruka muca kubiti Imana iri kumwe natwe. Ntibwira mudashitse kuko ku mutima hazobahera. Ndabakengurukiye cyane. Nkengurukire rero abateguye runo rubanza. Imboneza mu mbonerakure ndabasavye mu bakomera amashi menshi cyane. Ndabashimiye cyane kuko ndazi yuko mu biro bikuru by'umugambwe tuvuze rimwe mwebwe mwumva gatanu. Ubu rero kuri bituvugiye ngaha ndazi neza yuko ejo muzamugiye ku kivi. Ndakengurukira imbonerakure zitari nke zimaze kwerekana akarorero. Ndasavye ko imbonerakure mukundana muze muraramukanya. Je nabonye nk'imbonerakure zingozi zirakwiye kwigisha imbonerakure zo mu Ruyigi aho bageze kure zamuraramukanya muhanahana ivyiyumviro. Mu Ruyigi mugende Igitega mwigisha Igitega aho mugeze, Igitega mugende Muramvya mwigisha Nyamuramvya aho bageze, abanyamuramvya bazi Igitega bigisha Muramvya aho bageze, kugira ngo twese tugenda atawusigaye inyuma ntagire uzokwidogera uwundi. Muga mumenye ko vyose biva hehe kuri twebwe nyene. Iterambere rikomoka ku mwene gihugu rikongera, iterambere rikomoka ku mwene gihugu rikongera rikamusubirako. Ubu rero iterambere teza kuva kuri twebwe rizeryongere ritugarukeko, niho tuzoba turi abagumyabanga babushitse. CDFDD ramba imbonerakure shirira abakenyera rugamba akenyera zigume. Intumbero nshasha rero irabaye uyu munsi uzuba ntibagiranwa mu mbonerakure ndetse no wagumyabanga. Tugende dutwara ko twatekerewe ntihagire uzosubira kuducamwo kuko shetani yoyo yama iriho. Turikanure dushirire ntihagire muntu n'umwe azosubira kuducanishamwo kandi duteramire umutekano n'amahoro kuko niyo nkingi y'iterambere. Abazobanyira gucungera umutekano murazoca bavuga muti mushaka kudusubiza inyuma, ahubwo muze mubabwire nawe muti ahubwo twubwangingo nawe nuze dufashanye kugira ngo dukingire igihugu cyacu kuko ni twebwe Burundi bweze. Ntimuze mutinye guhanura
umuntu mubonye atemera guteramira amahoro n'umutekano mumuhanure muti wewe uri kuracumura wewe utaza guteramira amahoro n'umutekano kuko usigaye umenga uteramira amahoro niwe abakoze nabi niba bateramira umwijima nabo murazobahanura mabwire muti iciza kiruta ikindi na amahoro n'umutekano n'iterambere murakoze cyane imana ibaheza